Kazoza FM. Be your own boss. Buze turi kumwe n'umwigeme mwiza asanzwe akora ibyo kumonora abantu tuka tubivuge mu rurimi rw'umbere mushobora gutahura neza maquillage artistique et professionnel yabitanguye yiga mu mwaka w'icumi na rimwe ku vico gihe kugeza uyu mwaka wa 2021 atangura kubikora nk'akazi muri kino gihe arabirambiyemwo aho yahevye kuva bitangwe kubigira akazi yaciye yugurura inzu yiwe yitwa Rush Beauty Studio niho asanzwe akorera ibikorwa vyiwe nivyo byinshi tugiye kumenya uca wibaza ngo ninde yitwa Mizero Deli Kenya niwe turi kumwe hano muri studio kaze Deli Kenya. Merci. Umeze neza? Yego. Natwe tumeze neza cyane gose mvuze ibintu byinshi byari wabitanguye ni Mizero Deli Kenya asanzwe agira maquillage artistique et professionnel artistique et professionnel ndashaka tugende bukebuke tuvuze maquillage artistique abantu bumve miki. Merci pour la question. Tuvuze maquillage artistique twumve zimwe maquillage tumenyereye kubona abantu benshi bakoresha amafilm mu ndirimbo mu mateatre là où on voit umuntu akomeretse kibaza comment byagenze bwira akomereke alors que tuzi ko ari bikino c'est ça. Ivyo ni byo ukora. Ego bon en même temps d'accord les maquillage ordinaire tumenyereye ku mariage ego maquillage ordinaire sivyo ndabasabye ko twumviriza muje mu mwanya wo kwiga no gutahura rero maquillage ordinaire hakaba na maquillage artistique ivyo nivyo asanzwe akora Kenya. Tuvuze artistique habarimwo ama clip habarimwo ama théâtre habarimwo ama film habarimwo ivyo bintu byose kubera iki guhitamwo kwinjira mu kazi kameze gutyo byaje gute byagutanguriye hehe kumva ko we uja muri ivyo bintu kuko bivuze nabitanga kera ndabikunda nta namwe navyize kuko urumva iyo ukiri muri secondaire mvuga ukiri muto bwira utuntu nyene ukunda uyumva mu mutima eko donc nabitanguye ico gihe ndabikunda numva menga ibintu birangiye ndiko ndabikora ndinda guheza amashuri ntarabikora nk'akazi kuko nabona menga sinibwitore dumo eko hama après canditora ndabona menga ça me donne de l'argent kuko ntango gukora biga maquillage kumakiya abageni ama diplome nkabona menga sava kandi ndabikunda urumva je le fais ndabigumako ndiyumvira ko nakunda kuna amafilme y'ama action cyane gusumba ibindi byose gujo guspa ari romantique nico gituma naca mbona menga shaka kumenya ukuntu babigira maze uravyinjiramwo bigenda birakura gacika akazi mbese wugurura n'inzu yitwa Rush Beauty Studio. Inzu sindayigurura nyine ngo ndayugurura brand irahagije yego irahagije wugurura brand iyo brand yuguruye abantu bona bayakira bimeze gute mukorera hehe? Pour le moment nkorera ndafite adresse mu Ngagara nyine hariho salon nkoreramwo muri quartier 2 eko hama handi naho nkakorera ku telefone umuntu andondeye akambwira ati kazi nyine ukuntu kameze nkagenda gukora bakurondera gute hari imbuga umuntu ashobora gutora ku ma réseaux sociaux iryo zina ririko Rush Beauty Studio narayuguruje ama compte Facebook na Instagram umuntu arantora facilement abyanditse uko nyene Rush Beauty Studio mudufashe mutubwiye kungene vyandikwa maze natwe tubirondera. Okay. Abariko baratwumviriza turajana L U S H B bon lâche après lâche hariho espace oya nayiriko B E Tiafatanye ego B E A U T Y S T U D tugeze kuri studio ko biriko studio ba I O hamana 1 hariko un chiffre 1. OK. Kwera ko urazi yuko la créer ma page arukuntu bagopropose les trucs. Kubera iki studio wowe utabaye salon? Bon saloon kubera ko Rush Beauty Congereza. Igituma nahisemo studio ni kubera ko salon turayizi twese turemereye kuyumva amatwi tout le temps ugiye henge muri salon pourquoi pas tout
guhindura akazina kacu tukagashyiramo esthétique tukagaha ikindi kintu nyene studio bof ni je navyumviriye uko je ndayita studio lieu ya salon mugabo c'est la même chose. Umuntu arinze yiha agatitre ka comme maquilleuse ariko agira maquillage artistique et professionnel. Uko biri kose harakantu tuca tugira kubwoba ka artistique et professionnel en tout cas biri kose kedi arazimvye professionnel uba wiyemera ubona ati ça va. Umuntu agiye kuraba kuri ayo makonte yanyu aca ahita abona ibintu byose abo mwakoranye. Umuntu agiye kuraba ku makonte araza ko namwakoranye abantu baze gukorana. Wow, uyu muntu ni uba waramukoze gucyanye. Ego Okay. Bon, murakreya amaraso mu yandi majambo. Bien sûr, amaraso ya créer kuko tashaka ko javre y'umuntu kumukomeretsa. Bon, Olivier je numva umengo noca nshaka kubaza ukora amaraso gute bigenda gute ariko ibintu nk'ibi biraronka abantu baza kubikora mbega hari abantu bashobora kuvuga bati turafise théâtre imeze gutya canke film canke var meme clip video bisaba ko umuntu akomereka. Muri théâtre urumva théâtre urataruje dico urabona yuko barakina umuntu arakomereka umuntu baramwica umuntu avuga ko yapfuye urumva mugabo la audio yo kuvyerekana nyine en vrai yakomeretse bikaboneka baca bakoresha ibindi bintu bitari trop artistique. hari abaririmbyi mwoba mukorana. Ego turamaze gukora n'abaririmbyi mugabo apana muri iyo maquillage artistique yo gukomeretsa amafilme ya yindi. Okay. Sinzi ko dushobora kuronka numero nk'umuntu ashobora kubarondera uko agiye umuntu avuga ati jewe izo mbuga nta nizo mfise ariko hari ibyo nshaka gukora abaronka ku numero yahe. Yariyo 76 iyo Leo. Umva atsingi yariyo yose ngo je ndayitse. Yariyo azivuga ko notanga zibiri. Ego bishobotse cyangwa utanga imwe y'akazi uvuga ati iyi ni y'akazi mu telefone ko ndamenya ko nibijanye n'akazi. Ego 76 72 52 41 76 72 52 41. Okay. Musore mutwibutse aho mukorera n'ukuntu umuntu ashobora kubatora ashobora kumenya ahantu ari aho mukorera na mutwibutsa n'imbuga umuntu ashobora kubatora ko ahantu nkorera adresse physique ni mu Ngagara muri quartier 2 abantu bazi mu Ngagara ni impande ya Saint Raphaël hariho salon ya rose yanditse ko salon. Numéro nayo niyo nabahaye hama ku ma réseaux sociaux ni Las Beauty Studio 1 chiffre 1 ko chiffre 1 eko nivyo. Nk'icyo kintu cyagitanguye mu ndirimbo nka ngira ukwera comme ugira maquillage artistique ngira ucubona nk'iyo ntuze kungene ibimeze ugira bikine hamwe bari nka film nyene ya action ucubona kungene ucumu maki. Kuko hari kenshi surtout twege abantu bagiye maquillage ni simisi yose wamuvuga ati nzohura n'umuntu ambwira ngo seguko hariho yaho bikenerwa ko wiyumvise tije nshaka kumera uku canke mfisiye koriyi fe ikintu kibereye nishongera nkene. None bibereye mu bimenya gute mu gihe bigenda gutogira menya ati iki kintu ubundi kirabereye mu gihe haje umuntu kuko biragoye ndashobora kuzana imakiya ndakumakiye gute je ngomba kumakiya gusa bisigaye birashika cyane afite n'ibyo bishika cyane umuntu akazimbera avuga ati nta magufi se canke ni ya mbere none aho cumuga ati utambwiye sinda gusiga kandi ukora cinote bikunda ntibikunda kandi ashobora gupreciser ati ibintu bike cyane byinshi ufite aha niho bitabitandukanira ibintu bike canke shaka ibintu nyene biboneka cyane hamwe n'umuntu ari hari anyakwibara baraza kubona ati umva ni ucubimenya kandi amatusha abatandukanye y'abantu bamakiya same. Mbega none nta muntu ashobora kuza ati akababwira nk'ibintu mu makiya ukavuga ati ibintu biragoye ntabyo dushoboye ngaha. Yes nibaza ko hari umuntu yobikora genre yovuga ngo ntabishoboye. Ntibirashikira jewe. Nazaze kuvuga nk'abajya bakina bakinyi b'amafilme urabona bashobora kuvugira ibintu biteye n'ubwo nkaje ndiko ndabiraba ubona kimukiyumvira ati ko muri yakomeretse nyene vya vrai.
namwe bijya byose nta na kimwe kibagora mu bafite ibikoresho byose bikwiye murashobora kubigira neza. ufise ibikoresho ufite nico gikuru Mhm. kuko tu peux faire n'importe quoi avec matériel ufise numva ari ibintu byiza kugira abantu bashobora kuba bakora ibintu nk'ibyo kwa kabazo kanje kancitse kubera ko sinakagumije hafi ego wishinze umuraba cyane. oya Mhm. oya nuko munywanyi ku murongo alo munywanyi yamaze kuva ku murongo nuko turi kumwe na Mizero Deli Kenya asanzwe atwara Rush Beauty Studio, niwe asanzwe yitwara ibyo asanzwe bakora ni kugira maquillage artistique professionnel. Urumva ko ni ibintu bidasanzwe, sinzi ko okay. Umunywanyi ku murongo alo alo Oho, ariko aratubipa. ni mu telefone no niba telefone kugira ngo bashobore kumubaza. Mhm. Ndabona umwanya uri kura tujana uri umwanya uri kura tujana yatubwiye aho akorera. Mhm. aho kandi ibiciro ntibizimbye, mbega umuntu makiye ushize ko amaraso canke amaraso no kuvuga abatumvenize bivana n'ivyo agiye gukina. Ariko iyi visage artistique ngo visage artistique iyi maquillage artistique ntizimba kuko turinze twumva ikintu umuntu yambitse yahinduye umuntu urumva biravana n'ibyo abashaka kuko hari ibintu bitaba ari byinshi, donc I mean nk'umuntu akubwiye ati nshaka kuboneka nkuko bamurashe bamurashe urumva c'est pas ikintu kinini nk'umuntu yavuga ati natabutse umubiri wose nahiye, c'est différent. Umva ufactura bivana na travail wakoze. reka tugushimire kubona washoboye gushika muri studio ukitaba ubutumire bwacu n'iteka ntangere kuronka abantu bafise ubumenyi nk'ubwo. turakwifurije gutera imbere, tuzokama tuvuga Rush Beauty Studio kugira ngo abantu babandanye kuyimenyana cyane cyane ko hari abantu bashobora kuba batabizi bavuga ati ndagomba gukina ibintu natabutse ngaha mugabo narababuze. Imana ishimye ko Deli ahari. Wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu. Yakoze nawe.